Uburusiya bwateye ku mugwa mukuru wa Ukraine mu rukurikirane rw'ibitero vya drone zakorewe muri Iran. Abarondera babuzwe irengero babaronderera mu bisagara vy'inzu iri muri komine ya Shevchenko. Batoye ibiziga bitatu barokora n'abandi hafi 20. Umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu muri Ukraine yavuze ko muri drone 30 zatewe zerekeza Kiev, zirenga 20 zasambuwe. Ni inkuru ya Igo Bachega mushikirizwa na Yvette Kabatesi. Iryo ni ijwi ry'abasirikare ba Ukraine bageragezaga kurasa indege itagira dereva yari hejuru ya Kiev mu gitondo cy'uyu munsi. Ukraine ivuga ko yarashweho ibisasu 28 ariko bitanu byonyine ari byo byageze aho byoherejwe. Cyakora amazu menshi yangiritse bikomeye. Mu murwa mukuru rwagati abashinzwe ubutabazi baracyashakisha abantu mu bisigazwa by'inyubako. Ku rundi ruhande rw'umuhanda ibiro by'ikigo cya Ukraine gishinzwe ingufu nabyo byibasiwe. Kiev ivuga ko ubwo ari bwo buryo Moscow iriho isubiza ku gutsindwa kw'igisirikare cyayo ku rugamba, yibasira ibikorwa remezo by'ingenzi mbere y'uko ibihe by'ubukonje bwinshi bitangira. Uwo mugambi urasa n'uwababaje mu buryo bwose bushoboka abanya-Ukraine aho baba bari hose. Mbere Perezida Zelensky yari yagereranije ubufasha bwa Iran ku Burusiya no gukorana na shitani. Ukraine itangaza ko ikeneye ubundi bufasha bwo kwirinda ibitero byo mu kirere by'Uburusiya. Leta y'Ubufaransa yategetse abakozi bamwe kizigenze bakora mu madepo y'ibitoro gusubira mu mirimo mu gihe irondera ingene yogabanya ingaruka zo guhagarika akazi zatumye iboneka ry'igitoro biba ikibazo kinini mu kiringo c'indwi hafi zitatu. Umushikiranganji ajejwe ikigega ca leta mu Bufaransa Bruno Le Maire yavuze ko umwanya wo kuganira waheze. Amashirahamwe menshi yaharanira inyungu z'abakozi bita sendika yarashitse ku masezerano hamwe n'ikigo c'inguvu gikomeye bita Total. Ariko sendika CGT ryavuze ko kongereza ivy'ijana ku mushahara bidahagije, rikaba ririko rirabandanya ihagarikwa ry'akazi mu bubiko bw'ibitoro naho bihingurirwa. Ibindi bisata vy'amasendika harimwo n'ay'amabarabara ya gari ya moshi navyo nyene bizohagarika akazi bikomeye ku munsi wa kabiri vyiyamiriza iduga ry'ibiguzi vya gaze n'igitoro. Jacques. Amakuru ku buryo burambuye reka tuyahera mu gihugu cya Ethiopia. Leta iravuga ko izigarurira ibibuga by'indege n'izindi nyubako mu karere kugarijwe n'imirwano ka Tigray mu gihe intambara ihavugwa iri mu kurushaho gukara. Ibi birasa nko kwima amatwi ibisabwa n'umuryango w'ubumwe bwa Afurika kandi bishyigikiwe n'inyeshyamba z'abanyatigray by'uko imirwano igomba guhita ihagarara. Ni inkuru ya Karkidan Yiberitar umugezwaho na Florentine Kwizera. Leta ya Ethiopia yagiriza ingabo z'abanyatigray kuja inama n'igihugu kibanyi mukeba wa Ethiopia itarinze kuvuga mu izina mu kuvogera ikirere ca Ethiopia. Yiyemeje gukingira ubudahangagwa bw'ikirere c'uburaruko bw'igihugu kimwe n'ibibuga vy'indege. Intambara zikomeye n'ubuzira cabandanya. Ivyegeranyo biheruka vyerekana yuko ingabo za leta nabo bifatanije bo mu gihugu kibanyi ca Eritrea bashoboye gutera intambwe ku rugamba aho bagwana n'ingabo z'abanyatigray cane cane ahitwa Shire, kimwe mu bisagara byo muri ako karere bifise n'ikibuga c'indege. Biragoye kumenya neza ibibera muri Tigray na bugi imihora y'itumatumanako yugawe. Amakungu yakomeje kugabisha ko hashobora kuba ubugizi bwa nabi mu gihe ingabo za leta zo kwinjira muri ako karere bafatiye ku vyabaye mu bihe vya mbere vy'intango y'intambara imaze igihe. Leta ya Ethiopia ikomeza kwemanga yuko ikurikiza ataco yirengagije amasezerano mpuzamakungu yo kubahiriza ubuzima bwa kiremwa muntu. Inkuru ya Karkidan Yiberitar mu ijwi rya Florentine Kwizera. Tuve muri Ethiopia tumanuke tugiye muri Kenya aho perezida w'icyo gihugu William Ruto yategetse ko hasenywa umutwe kabuhariwe w'igipolisi ushinjwa ubwicanyi bwagambiriwe bunywanije n'amategeko mu gihugu. Bwana Ruto yavuze ko iki cyemezo kiri muri gahunda zo kuvugurura inzego zishinzwe umutekano no guhagarika ikoreshwa nabi ryazo na leta.
imiryango iharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu muri Kenya yashinja kenshi urwego kabuhariwe rw'igipolisi rutinyitse guta muri yombi no kwica abantu mu buryo bunyuranije n'amategeko. Ibi bitangajwe nyuma y'iminsi mike Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ubuhindi itangaje ko irimo gukorana na Kenya ku bijyanye n'abaturage babiri b'Ubuhindi baburiwe irengero muri Kenya kuva hagati mu kwezi kwa karindwi. Ni inkuru ya Emmanuel Gunza mugezweho na Yvette Kabatesi. Iseswa ry'uwo mutwe udasanzwe niyo mpinduka ikomeye cyane mu nzego za polisi kuva Perezida William Ruto yajya ku butegetsi mu kwezi kwa 9. Ruto yashinje uwo mutwe kwica mu buryo bunyuranije n'amategeko abanyakenya no guta imirambo yabo mu ruzi rwa Yara, ashaka gukomoza ku makuru yo mu ntangiriro z'uyu mwaka ajyanye n'imirambo yatoraguwe mu mugezi uri mu burengerazuba bwa Kenya. Cyakora nta kimenyetso na kimwe kigaragaza ko abashinzwe umutekano baba hari aho bahuriye n'imirambo yatoraguwe, ariko icyegeranyo cy'imiryango irengera ikiremwa muntu cyavuze ko abanyakenya barenga 160 bishwe cyangwa bakaburirwa irengero muri kasho za polisi mu 2020. Bwana Ruto wanashizeho umuyobozi mushya ushinzwe iperereza ku byaha yatangaje ko izo mpinduka ari imwe muri gahunda zo gukosora ibyakozwe na guverinema iheruka, ariko ababinenga bavuga ko nawe ubwe yari muri iyo guverinema kuko yari umukuru w'igihugu wungirije Perezida Uhuru Kenyatta wacyuye igihe mu kwezi kwa 9 nyuma yo gutegeka manda 2. Inkuru ya Emmanuel Igunza. Reka noneho tugiye mu Rwanda mu rugereko rwihariye rw'urukiko rukuru rukorera mu mujyi wa Nyanza mu majyepfo y'igihugu, aho Dr Venant Rutunga wahoze ari umuyobozi mukuru w'ikigo cy'ubushakashatsi mu by'ubuhinzi cya Izari yaranje kwisobanura ku byaha bitatu aregwa birimo n'icyaha cya Genocide. Mu byaha ubushinjacyaha umurega ko yakoreye mu kigo cya Izari yayoboraga no mu nkengero zacyo, we rero akaburana abihakana. Venant Rutunga yoherejwe mu Rwanda n'igihugu cy'Ubuholandi umwaka ushize ngo akurikiranyweho ibyo byaha mu Rwanda. Umunyamakuru wa BBC Yves Bucyana yakurikiranye urwo rubanza maze adutegurira inkuru ikurikira. Rutunga Venant n'abamwunganira nibo bahawe ijambo bakomeza kwisobanura ku byaha aregwa. Nyuma y'icyaha cya Genocide bisobanuye ku cyaha cy'ubufatanyacyaha muri Genocide. Ibikorwa bigize icyaha ukurikije ikirego cy'ubushinjacyaha bivuga ko Rutunga yatanze amabwiriza ko hatangwa ibikoresho byifashishwaga mu gukora isuku muri Zari birimo imihoro, amapiki, amasuka n'ibindi, bigahabwa abakozi b'icyo kigo, nyuma bakaza kubyifashisha mu bwicanyi hicwa abatutsi bakoraga muri Zari ndetse n'impunzi zari zahungiye muri icyo kigo no mu nkengero zacyo. Ibindi bikorwa kandi ngo n'ubufasha bwa ngombwa Rutunga yatanze kugira ngo ubwicanyi bushoboke. Kuba yarabonye impunzi ngo zari zashoboye kwirwanaho akajya guhuruza abajandarume. Ikindi kandi ngo Rutunga afatanyije n'abandi bayobozi b'icyo kigo basezeranije ibihembo abicanyi, aho byagaragaye ko bahembye interahamwe ikimasa. Maître Ntazika umwunganira yabwiye urukiko ko bitumvikana ukuntu Rutunga yaba gatozi akongera akaba umufatanyacyaha kuri icyo cyaha. Agendeye ku nyandiko z'abatangabuhamya, umwunganizi we avuga ko nta na hamwe abatangabuhamya bavuga ko abakozi ba Izari bahawe ibyo bikoresho kugira ngo bice abatutsi, kandi ko babihawe bose uko bakoranaga muri Izari, baba abahutu baba n'abatutsi. Ku cyaha cyo kurimbura ubwoko ibikigize bikaba harimo kuba yarazanye abajandarume muri Izari, Maître Ntazika Nehemi avuga ko Rutunga nta bushake yari afite bwo kuza kurimbura abatutsi, ko nta mugambi yari afitemo wo gushaka gukora ikibi, kwari ukugira ngo bacunge umutekano w'ikigo. We ubwe Rutunga yiyemerera ko yagiye guhuruza abajandarume ariko ko atakwirengera ibikorwa bibi bakoze. Ubwunganizi bwavuze kandi ko Venant Rutunga ubu ufite imyaka 73 nta bushobozi yari afite bwo gukumira ibitero, cyane ko ngo niwe bahagabye ibitero bagasahura inzu ye bakanayisenya. Banzuye ko abatangabuhamya bavuguruzanya mu nyandiko mvugo zabo bigatera gushidikanya. Bagasaba ko urukiko rwasuzuma ibimenyetso n'ibisobanuro batanze, umukiriya wabo akagirwa umwere. Urubanza ruracyakomeje. Yves Bucyana, BBC Gahuzamiryango i Nyanza. Urakoze Yves Bucyana, yumva ni radio BBC Gahuzamiryango. Madukurikira kandi kuri Kisoro FM mu majyepfo ya Uganda. Abari mu Rwanda no mu Burundi muradukurikira ku mirongo migufi ya shortwaves, naho abari kuri internet murakurikira ano makuru kuri Facebook Live.
BBC gahuza miryango igoma ni kuri FM 93 n'ibice 8. Tujya noneho kubirebana na politiki mpuzamahanga ku gihugu cya Ukraine mu gihe hafi isi yose irimo guhura n'ibibazo binyuranye biterwa n'intambara Uburusiya bwashoje kuri icyo gihugu cya Ukraine. Kugeza ubu isi ntabwo yari yashobora kumvikana ku buryo icyo kibazo cyakemuka. Ibihugu by'Uburayi na Ukraine ku ruhande rumwe n'Uburusiya ku rundi ruhande bikomeje gukora iyo bwabaga kugira ngo bishyigikirwe n'amahanga. Ko niko byagenze New York mu cyumweru gishize mu muryango w'abibumbye ku mpaka zahabereye. Ibihugu birimo n'ibyo muri Afurika byashyizemo ibice, hari bike byatoye bishyigikira Uburusiya, ibindi bishyigikira Ukraine n'ibihugu by'Uburayi, hanyuma ibindi birifata. Mu kugerageza kumenya icyo bisobanura muri politiki y'ububanyi n'amahanga, twiyamaje mu guki muri politiki Dr. Omar Harfani uri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yatangiye abwira mugenzi wanjye Florentine Kwizera ibyo muri iyo nteko y'umuryango w'abibumbye amateka arimo kwisubiramo. Ntabwo ari ukuvuga ko muri ibihugu bya Afurika iyo urebye no muri ya ntambara y'ubutita akenshi byasaga nk'aho byifata ariko bifite aho bibogamiye. Rimwe na rimwe niyo byanze gutora bikifata biba bifite aho bibogamiye, ariko ngira ngo harimo n'ibyatoye. Reka tuvuge ibyo bice bibiri. Ibihugu byifashe nuko bifite uburyo bivuga biti Uburusiya na Ukraine bifite uruhare runini cyane mu bijyanye n'ubuhinzi mu isi, ariko cyane cyane ku mugabane wa Afurika. Noneho wareba ugasanga ari impamvu bimwe byifashe nuko bigira ngo nyine bitagirana ikibazo n'ibyo bihugu. Wareba rero ibyatoye kwamagana nyine ibyo Uburusiya bwakoze, muri ibyo ngibyo umuntu yavuga ko byabikoze kubera igitutu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibindi bihugu nk'Ubwongereza n'Ubufaransa bisanzwe bifasha ibihugu byo muri Afurika. Uburusiya bwabanje gusaba yuko amatora aba mu muhezo, uwo mwanzuro barawanga kuko Uburusiya bwashakaga ko icyo gihe bwari kubona abawukurikira benshi. Ariko iyo bigiye ku mugaragaro rero niho nyine usanga bavuga bati Amerika yatoye umwanzuro, Ubwongereza bwawutoye, Ubufaransa bwawutoye n'ibindi bihugu byo mu burengerazuba bw'isi. None nitudatora hari ibyo twari dukeneye kuri ibihugu, ni ugutora ukurikije aho ugufa cyane cyane mu bihugu bya Afurika, kuko ni ibihugu akenshi usanga nk'ingengo y'imari y'imbere mu gihugu iba ari ntoya, noneho bigasaba ko bisaba indi ngengo y'imari kandi bifite navuga ijanisha riri hejuru za 40, bimwe mu bihugu bya hejuru ya 50%. Urumva rero ibihugu nk'ibyo biba bikigerageza kwiyubaka, biragoranye kugira ngo bizafate umwanzuro runaka cyane cyane ubangamira ibihugu bikunze. Umuntu ashobora kuvuga ko iki kibazo cya Ukraine gishobora kugaragaza aho ibice by'isi bihagaze muri kino gihe, canke ingaruka zishobora kuboneka ku migenderanire hagati y'igihugu n'ikindi bilateral. Ngira ngo iyo tuvuze intambara y'ubutita, iriya ntambara yabaye hagati y'imyaka za 90 ndetse na nyuma y'intambara ya kabiri y'isi, burya ibi ni byo bita continuation, ni ukuvuga ni continuation, biracyakomeza. Ibi turimo kubona ubu ngubu navuga ko ari ingaruka z'iyo ntambara y'ubutita, kuko ni hagati y'uburasirazuba bw'isi ndetse n'uburengerazuba bw'isi. Ni nako bikimeze, niko byari bimeze icyo gihe, ni nako bimeze ubu ngubu. Noneho nk'uko babivugaga rero, urumva uburengerazuba bw'isi bukuriwe nangwa se buhagarariwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bafite uburyo babona ibintu kandi bafite n'uburyo bumva bashaka ko Uburusiya n'Ubushinwa bitagomba kugira ingufu, bitagomba kugira influence ku isi, kuko byatuma politiki bo bafite itajya imbere nangwa situmvikana. Icyo nicyo kibazo. Abandi nabo rero nk'Abarusiya nabo bari kumwe Ubushinwa n'ibindi bihugu bakavuga bati ntabwo natwe tuzemera kujya munsi y'amategeko y'ibihugu by'uburengerazuba bw'isi, tuzakora uko dushoboye tubirwanye. No kuvuga ngo ibyo bavugaga rero byo gufata uruhande rumwe nangwa se bikaba nk'uko byaremeze mu gihe cy'intambara y'ubutita, ubu ni nako bimeze, kubera ko nubwo turimo kubona ko Uburusiya bufite ibihugu bikeya nk'Ubushinwa, Korea ya ruguru, igihugu nka Syria, ariko harimo ibindi bihugu biba bitarimo kubivuga. Urabona nka ririya shyirahamwe bita BRICS, bari ubwabo nubwo harimo ibihugu twavuga bitatoye uriya mwanzuro, ariko ntabwo ari ukuvuga ko
bidashyigikiye Uburusiya. Aho niho rero bigaragara ko nyine isi yamaze kwicamo ibyo bice dushingiye nk'uko byagiye biba mu ntambara y'ubutita. Dr Omar Harfani, reka noneho dukomereze ku bijyanye no kurengera ibidukikije. Tujye mu karere k'ibiyaga bigari. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni igihugu kibonekamo ishyamba ry'inzitane rya kabiri ku isi mu bunini, ku buryo ibi bituma iba igihugu cy'ingenzi mu bijyanye no guhangana n'ikibazo cy'ihindagurika ry'ikirere. Ariko rero umurwa mukuru wayo Kinshasa ufite ikibazo gikomeye cy'umwanda w'iyarara ukomeje kwiyongera cyane. Abategetsi bo mu nzego z'ibanze muri uwo mujyi bavuga ko buri munsi Kinshasa haboneka umwanda utari munsi ya toni 7,000. Inyinshi muri iyo myanda ikaba itwikwa. N'ubu bwose haherutse gufatwa icyemezo cyo kubuza gukoresha imifuka ya plastike ntibyabujije ikibazo gukomeza kuba ibamba. Ni inkuru ya Joyce Etutu mugezweho na Mark niyo nkuru. Ndiko ntembera hirya no hino mu gisagara ca Kinshasa, imicafu yashizewe hamwe iri kwirasha ahantu hose iri. Mu kibano aho bita Yolo mu manuko bw'icyo gisagara, abanyagihugu bavuga ko iki kibazo c'imicafu kiguma gikomera. Nta shirahamwe na rimwe riri aha hantu hose. Abantu bamwe baratunganije ahantu bata imicafu. Imicafu iri kwitera ingwara ya tifoide, malaria n'izindi. Abanyagihugu bafashe intumbero yo guturira imicafu iva mu bifungurwa yegeranirijwe hamwe mu ntumbero yo gutorera umuti iki kibazo, ariko izana imyuka y'ikirere kubera imyotsi irimwo ubumara iva muri iyo micafu. Mu 2021 leta ya Kongo yarabujije gukora, kurangura mu mahanga, kumenyekanisha no gutekera mu bintu vya plastike. Ariko iryo tegeko ntiryashizemwo amacupa akorwa mu maplastike ashobora gutwara imyaka 450 kugira acike ivu. Birarengeje urugero. Nta numwe ariko aragira icyo akora. Aho tuba nta bibanza byatunganijwe byo gutamwa umucafu. Ibintu byose dutaye bigaruka kwisuka mu bidukikije. Mu gihugu cyose cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nta buhinga bwo gutunganya imicafu buhari. Imigambi yo guhingura ibindi bikoresho biva mu byatawe ni mike cyane. Nico gituma Paul yihaye intumbero yo kubitorera inyishu ubwiwe, agakora intebe, imeza n'udukoresho bashirako amashugwe abikuye mu mapine yatawe. Kubera Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari igihugu ca kabiri ku isi kirimwo ishamba cimeza rinini, umukuru w'igihugu caho Felix Tshisekedi yacise igihugu gitanga inyishu ku kibazo c'ihindagurika ry'ibihe. Ariko ibintu biboneka ku mugwa mukuru waho bivuga inkuru itandukanye n'iyo. BBC yararondeye leta kugira ngo igire ikivuze, ariko nta nyishu yaronse. Ku bwa Paul ngo ni igihe cyo gukora. Nibaza ko tumaze kuvuga bihagije. Hakenewe kugira igikorwa ngo ibintu bihinduke. Imicafu itera ingwara. Dukinga ibidukikije tuba natwe twikingiye kandi tukaramba. Mu kwezi guheze ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ritanga uburyo mu kigo citaho ineza y'abana UNICEF ryatanguye isekeza ryo gufasha kumenyesha, kwanduza imicafu no guhingura ibindi bikoresho biva mu bintu vyatawe mu ntumbero yo gufasha igihugu. Urunani rw'amashirahamwe yo ku mugabane wa Afrika ajeje kugwanya ihindagurika ry'ibihe Greenpeace rwarasavye leta gukingira ibidukikije. Naho bimeze uko, bisa nuko hari byinshi bigikeneye gukogwa.